ko bijya bintu abigemeye no munsi n'abakenyezi bambara ku maguru nta bushirasoni burimo nta bijye tango masheviere nta bushirasoni burimo nta na gato ahubwo bambara duke kuko abarundi nk'umwamikazi umuganwakazi yarambara gushika mu mavi abandi bakavyambara mu kibuno ni siki mu kibuno ni mu kiyunguyungu nivyo mu kiyunguyungu nabone barambara mu kiyunguyungu ivyo vyamye biriho kuva kera narindi mwizosi bakambara ku maboko ivyo rero ntituze turavuga ngo abarundi bataye karanga ahubwo ariko basubira ku karanga yego ariko n'ababikora bakarenza kumbure cyane bakambara ntibikwiza handi ugasanga biriya bitumye umuntu acavuga ati yambaye biri ariko hari n'ibindi two turabona cyane ko atwereka bitari bikwiye ko atwereka kumbure byo bavanga n'umunsi ngo ntibikwiza ngo barahena mbega kwikwiza niki kwikwiza vyaje ryari vyaje impuzu zije kuko abakera ahubwo umwigeme afise igikiriza ciza kumanza na cyane zugukwa niho batamba hari imvyino batamba bashira habona igikiriza kugira ngo bakirigite abasore bakirondera nabo abo bazokubakana kugira ngo babone ko bageze umukenyezi tangura kwambara izo mpuzu iyo azironse mu byumve neza iyo azironse amaze kuba umutegarugori amaze gushinga ugwiwe oya amaze kwibaruka ndivuze ndabona neza ko ntakiri umurundi wo kwa Ntare Rushatsi sinkiri umurundi wo kwa Mwezi kwa Ntare Rugamba cyangwa kwa Mutaga Mbikije kuko uno munsi iyo mbariye ngo nandike ibintu byinshi ndabyandika mu gifaransa nkajya kubindura mu kirundi wabanje mu gifaransa ntumva ko ntakiri umurundi misi heze mu 2022 nari mfise ikiganiro ikiyago ahantu hama numva umenga noja kukikora nambaye urubega n'icumu abantu banyamiriye kure ngo ntuhirahire none wumva tukiye abarundi bakubuza umuco bwo gukumira kumbure iyo byambara bari kugukumira ntunahashike yego aho nshatse kubereka ko rero uno munsi turabarundi kwizina ni turabarundi muri kamere kacu kugira ngo rero iryo terambere rize abo wari kuravuga aho nshatse kuvuga Micombero Bagaza Buyoya umukuru w'igihugu nyakwigendera nkuru nziza mu gucura nta vyuma bari bafise ibi vyuma bita ngo kujya muri laboratoire barabe ubutare bakeneye oya bari bazi barabishijisho bakavuga bati iri buye tubona ngaha n'umujuma ndarikora nk'imiringa bakavuga ati umuringa uva muri ribuye risa gutya bataramenya ubwoko batazi na kimwe hama bakaraba ati iri buye tubona ngaha riva mu icuma niryo dukoramwo imyambi niryo dukoramwo imiheto oya imyambi amacumu none murumva ko umurundi uno munsi wo mwerekaye mabuye akakubwira ati ahavamwo umwami ahavamwo imiringa ahavamwo inzahabu iyo miringa kubure tuvuge neza ni miringa yo kwambara yo gushaza yari miringa yo kwambara kera abarundi barashaza bakambara imiringa muri kubungo ngo amashenete amagrumete oya imiringa n'uno munsi ari abatama bakifise imiringa y'umujumpu usanga bayambaye iyo miringa rero ni nayo bahereza abakenyezi babona cyane ugasanga bayambaye nagomba ndabwiye ko bijya bintu abigemeye no munsi n'abakenyezi bambara ku maguru nta bushirasoni burimo nta bijye tango masheviere nta bushirasoni burimo nta na gato ahubwo bambara duke kuko abarundi nk'umwamikazi umuganwakazi yarambara gushika mu mavi akambara nuvuga imiringa myinshi kuva ku
kujisho y'ikirenge gushya mu mavi uno munsi bambara kamwe tubiri urumva nshatse kuvuga nta byo gushira soni birimo vyakogwa n'imbere yuko abarengero baza mu Burundi kubura ubivuze ku maguru harabambara mu izosi abandi bakavyambara mu kibuno siki mu kibuno ni mu kiyunguyungu nivyo mu kiyunguyungu nabone barambara mu kiyunguyungu ivyo vyamye biriho kuva kera narindi mwizosi bakambara ku maboko ivyo rero ntituze turavuga ngo abarundi bataye karanga ahubwo ariko basubira ku karanga yego ariko n'ababikora bakarenza kumbure canke bakambara ntibikwize handi ugasanga biriya bitumye umuntu acavuga ati yambaye biri ariko hariho n'ibindi two turabona cyangwa tureka bitari bikwiye kwatwereka kumbure ibyo bavanga uno munsi ngo ntibikwiza ngo barahena mbega kwikwiza niki kwikwiza vyaje ryari vyaje impuzu zije kuko abakera ahubwo umwigeme afise igikiriza ciza kumanza na cyane zugukwa niho batamba hari imvyino batamba bashira habona igikiriza kugira ngo bakirigite abasore bakirondera nabo abo bazokubakana kugira ngo babone ko bageze ivyo kuvuga ngo kwikwiza ni mico yagiraza izananye n'abazungu impuzu zimaze kuza hamaga cyangwa ngo kwikwiza kuko akera murazi ko n'umwami ari umwami yambara urubega ugo rubega murabanze kubona abagabo no munsi bambara izo mbega bafise n'icumu kugira ngo amaboko ababoneka aho mu misi yeze twita abashinga nahe egome sabashinga ntaye gusa n'abagabo burya abashinga ntaye n'abagabo yatandukanye abantu bose baba bafise impuzu novuga nti ziteka abakenyezi umukenyezi yatangura kwambara izo mpuzu iyo azironse mu byumve neza iyo azironse amaze kuba umutegarugori amaze gushinga ugwiwe oya amaze kwibaruka nico gituma bwa umutegarugori umutegarugori arondera ubundi mwanya ko hari umwanya uramvuye w'ikiganiro nk'iki kivuga ku mico n'akaranga kitwa akaranga tuzarondera nta kibazo turumva ko harimo ibintu bikomeye cyane turaza gusanga tuko turaja amavuga kino kiganiro ariko wavuze ko bariko batangiye kuzana izo muzu niho batangiye kwambara ariko kera bari bambara kuko abakoroni cyangwa abo barengera bariko baravuga niho batumye kumbure ryaterambere tubona uno munsi turihusha tukaja mu vyabo aho kugenda dukurikira ibyacu bya kera tuko turacura neza cyane kuko urumva uno munsi umuntu nkini Bujumbura n'abantu bake bakoresha imbugita zicuzwe n'abantu baruguru kuko ruguru bacacura imbugita baracacura amasuka baracacura amacumu baracacura imihoro mugo no munsi Bujumbura imbugita barinda kuzikura hanze nakarosha ati kuvuga izijya bakoresha mu gikoni no kuvuga ko ibintu vyaje biva hanze vyaje vyica iterambere ry'abarundi uno munsi kumbure iyo impuzu zitaza bari guhingura za mpuzu bakora ndetse mu minsi heze mu myaka heze hari umukenyezi yari yatangiye kugira ama costume akoze yitwa Anike Kabatesi bamutazira mu rundi kazi no musari mu Bubirigi nibazo ariyo mpamvu tutakimubona mu Bubirigi yari yatangiye gukora ama costume inkofero zikoze mu muvumu mbega bijya abarundi ubwo ntibari guha babishikako ugasanga abarundi bikorera impuzu no kuvuga ko ivyaje biva mva makungu bikazana cyane ku nguvu nivyo vyaje gusubiza inyuma iterambere abarundi bari bifitiye iryo nyene reka ndaguha kandi karoro gakomeye muhava mwibaza muti kuki uno munsi abarundi aho hambere haheze bari bafise ibiribwa no kuvuga ibifungurwa novuga bidafasha mu nda gusa ariko bifasha n'amagara ndabereka karorero umutsima ukomeye w'abarundi yari amasaka yari umutsima w'uburo nta mutsima w'imyumbati bariho kuko imyumbati yaje vuba uburo amasaka bifasha iki bifasha ko ubwonko buguma bukora neza uburo amasaka bifasha iki bifasha ko umuntu aguma afise ingufu uno munsi tujya
ubu umutsima w'umwumbati cyangwa uburobe mbega mwumbati harimo iki aho ndiko ndaguha akarorero abarundi twari dufise ibindi byatsi twarya nk'inyabutongo ntazikiriho kubera iki haje ibindi bigezweho aho babizanye n'abarundi oya sabarundi hari ibyaje biva muri Amerika hari ibyaje biva muri Ethiopia nk'ikawa yavuye muri Ethiopia kuko ikawa ntiyamyeho abarundi basanzwe nk'ibigori byavuye muri Amerika yepfo ya bita Amerika Latine mugabo abarundi bari bafise ibifungurwa vyabo bafungura ugasanga birimo n'umuti uno musi rero murabona ko twahavuye tuja mu biraya ifiriti iki abatabizi ibiraya byazananye n'abadagi ni izina bivuye muri Skatofel no kuvuga intofanyi nico gituma abarundi baca bangura intofanyi mugabo abarundi twifitiye amateke dufitiye ibintu bikomakomeye hanyuma ivyo tubiriye bikaduha gusa ntibiduhe gusa kugira ingufu no kubaho ariko bikamera nk'ingaburo uno munsi yangaburo tutanguye kugarukako uzubona abantu ugwaye bakubwira ngo tugihe ingaburo abakeye ivyo bavyamako sibe kuno munsi naho twavuga kuno munsi turi mu buvuzi buteye imbere kwa muganga bakwandikira kandi vya bifungurwa twataye yego cyane tukabifungura nk'umuti aho kubifungura aho kubiteza imbere ngo tubirime nukuvuga aho ndiko mvuga ryatembere kuko ikigana yari terambere aho kubiteza imbere ngo tubirime tubishore mu masoko abantu babigure nka kujya tugura ibijumbu tugura ibiraya tugura iki umuganga akenda kubikwandikira iyo aba twobirima kujya nyene dusanze turi mu bindi bintu bitegwa ivyo bintu tuba tubijya imisi yose nta muntu aba yandikirwa ivyo bintu nk'umuti murumva ko twasubiye inyuma gatoya mu bijyanye n'iterambere rijyanye n'uburimyi n'iterambere rijyanye n'ubwenge gushishoza reka ndakubwira ikindi na nibagiye ko yavuze gushishoza abarundi bari bazi igihe imvura igwira cyuta meteo bari bayizi abarundi bari bazi ukwezi bakavuga bati uku kwezi zokora iki uku kwezi nako zokora iki kindi canke uku kwezi kuje baravuga bati ukwezi guteze nabi ntitukora ibi imirimo ntituyikore ntiturime muri kino gihe tuzorima ikindi gihe ni ukuvuga ko umuzo w'abarengero waje kubuza abarundi kwimvira tubuza abarengero umuzo w'abakoroni nuko tumenyereye kubikoresha ego mugabo jewe igituma mvuga nti nabarengero egome abakoroni ni jambo politique mugabo iyo tuvuze abarengero tuba tuvuze bajya baje bafise inkofero y'abihebeye Imana tuba tuvuze bajya baje bitwa mu gifaransa ngo naba explorateur genda bita abatasi espion mu Faransa abo bose urumva ndabashira mu barengero cyo gituma nirinda kuvuga abakoroni kuko abakoroni ni mu cyagi Faransa cya colonisation turazi tariki byatanguriye mugabo bari baje imbere guhera mu 1852 abakoroni bagiye kuza mu 1896 mwumva ko bitandukanye naho rero nashatse kuvuga ko je ncamvuga nti abarengero iyo mvuze abarengero kubera sinkunze kuza ndavuga igifaransa ngira ntaco nzi cyane abarengero ni occidentaux ego no kuvuga ko aba batasi aba barengero baraje bariko bategura bariko bararaba Uburundi uko bwifashe uko tubayeho imibereho y'abasokuru n'abasokuruza kugira ngo aba twita abakoroni rero bace baza rero gutsimbataza iyo migambi yabo abatasi bari bamaze kutubona inguvu zacu n'intege nke zacu kugira ngo baje bavuga bati aha tuza tubagwanya kuri iki kuko barakomeye aha kuri iki nta kibazo tubikora tuko dushaka urumva gutata burya abarundi ntitukivuga ikirundi uno munsi tuvuga ngo yagiye guperereza oya ni gutata ni jambo rikomeye ubutasi babanje gutata kugira ngo barabe ingene botera Burundi biboroheye muratubwiye ro muri kahisi muratubwiye ukuntu horo ya cyami muratubwiye ukuntu barengero baje baratata ariko kandi muratubwiye ko n'abakoroni bahavuye baza baratsimbataza kumbure ivyo vyiyumviro canke ayo makuru bari bahawe nabo barengero baje imbere twarabonye ko vyahavuye abarundi bahavuye bavuga ati
ati aba bantu ntidushobora kubemera ko babandanya badutwara muri ino nzira bariko tuzimagiza, reka twikukire. Haca haza Republika, hoho twarateye imbere ko twari twirukanye abo ba koloni nabo barengero bamaze kugenda turikukira. Hoho mu ntwaro za Republika duterambere twarishitseko kuri Republika ya mbere ya kabiri kumbure na hadukeze uno munsi muri kubu. Ubanze mbabarire jewe kubera na ukoreye ko nkunda Kirundi, ubundi ntibwikukiye. Uburundi bwishubije ntaye kwikukira, bwarisubije. Burya abarundi bavuga ngo twarikukiye, nabatazi ko Uburundi bwari bwarikukiye, bwari bufise intahe n'ijambo yo kwikukira imbere yuko abakoroni baza. Rero no kuvuga ko imbere y'igihumbi kimwe amajana 896 abarundi twarishira tukizana. Mugabo guhera mu gihumbi kimwe amajana 896 ya ntahe baca barayitwaka. Umva bamaze kuyitwaka twaciye tuja mu buja bwabo. Rero itariki ya mbere mu kakaro igihumbi kimwe amajana 962 twisubije ya ntahe yacu kwishira no kwizana. Ariko twishira no kwizana imbere yuko twisubiza iyo ntahe iterambere ryari imbere yuko twisubiza iyo ntahe nabikubariye ko twari duteye imbere mu vyimviro. Hajya umuntu atagira ivyimviro natera imbere. Twari duteye imbere mu mico. Umuntu atagira imico natera imbere. Ico uni bashaka ndaza kwerekana ingene imico ifatanye n'iterambere. Umuntu atakora uko yumva ibintu ntashobora gutera imbere. No kuvuga ko rero iyo tuvuze ko umuntu ateye imbere n'umuntu abaye mu gihugu ataco asaba, yikwije yiyumvira neza, afise umuco umuranga. Abarundi rero imbere y'umuzo, imbere y'ibitero je niko ndabivuga vy'abarengero, abarundi bari bikwije ivyo bakeneye, barashora hama bakazana ivyo bakeneye. None hari iterambere risumba ivyo. Iterambere rero urigereranya n'ingene ubayeho, iyo ushobora kwivuza ukabaho neza, hanyuma iterambere ugereranya n'abandi. Ucuvuga uti mbega ko bajya abandi bageze kuri urugero, twe tugeze ku rugero uruhe. Rero mugabo iyo ushoboye kubaho ubuteye imbere. Uno munsi ntiduteye imbere kubera iki? Hari abadashoboye kubaho. Ntidushoboye kubaho, hari benshi badashoboye kubaho. Ntiduteye imbere kubera iki? Abantu benshi barapfa kubera vyanse ko bivuza, bakabura amafaranga yo kuja kuvurirwa hanze. Ivyo rero biri mu byerekana ko Uburundi budateye imbere. Muti ni gute rero ikibazo abaje uti mbega intwaro zasubiriye tumaze kwirukana abo barengero, mbega zateje imbere? Habanamba kuko sinabo babishatse banashaka. Tuvuga intwaro za Republika sinabo babishatse. Urabona kuba mu myaka ishika ijana, aho iyo mvuze ijana nshatse kuvuga abarundi kuva Kiliziya Katolika ije yaje neza na neza kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana, yatanguye kuza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 881, hama barabirukana mugabo baca basubira kumenera hariya imuyaga mu gihumbi kimwe amajana 889 egome. Kuva ico gihe abarundi baciye batangura guta ubwigenge. Urumva rero imyaka 60 irenga gatoya abantu bagucura bufuni na buhoro, bagukoropa mu mutwe, bakoza kabisa, bagasiga umutwe wera. No kuvuga iyo myaka 60 zancabwenge twari dufise z'abarundi bari bamaze gusaza. Abo barengero bari bamaze kurema abandi barundi, arabarundi ku rukoba mugabo ari ibishushungwe mu mutwe. Iyo mvuze ibishushungwe ntabwo babamagana abazungu, oya, taco bafise n'abantu mu mutwe batagishoboye kwiyumvira, n'abantu mu mutwe babareze kugira ngo babeho nk'uko abarengero babayeho. Muga naho ntibikunda kuko ivyo kubaho nk'abarengero utari muri ubwo buryo ntibikunda. Rero izo ntwaro za Republika
ntivyashoboka kuko burya bavuga ngo inka ikamwa ico yariye. Rero babigisha guhera mu mashuri mato mato bakabigisha imico n'imigenzo y'abarengero, abo bashitse ku butegetsi baje basigaye biyumvira nk'abarengero. Ndaguha akarorero no ku ncungu yo kwisubiza yasi kwikukira yo kwisubiza tuzuba turamenyera kubikoresha kubivuga. Ego nawe nugiye kumuraba yarasigaye yarabayeho nkuko yigishijwe. Yambara costume yiga mu Bubirigi, yego yambara costume akambara ikoti nziza, ishati nziza, n'intuzeye n'ibirato vyiza, nta kintu kimwe cy'u Burundi yambara. Yishushanya nk'abarengero, yishushanya nk'abarengero. Aho rero ngo manche mvuga ikintu gikomeye, kikwereka ikindi kintu ko twakoropwe mu mutwe. Itariki 15 nk'aya mango mu 1961 mu kwezi kwa nzero, no kuvuga kwezi kwa mbere, Rwagasore Rudoviko yajanye n'abasenyeri hari imugera kuja gusaba Bikira Maria ngo adusabire ko amatora yagenda neza. Bikira Maria no musi yurizwa mu ijuru hino tariki iyo munsi. None ndi wumva ko kuri uriya musozi wa Mugera kuja gusaba Bikira Maria kandi tuzi ko ari kibanza c'Imana, ntiwumva ko twamaze koga mu mutwe. Yari kugenda kandi ni vyiza cyane kubona yagiye muga akavuga ati ngiye kwambaza Imana kugira ngo amatora azogende neza. Apana kwambaza Bikira Maria, oya, apana gusaba Bikira Maria ngo bashikiye ku Mana, kuko kije ni kibanza c'Imana. Ageze hajya yaba ari kumwe nayo. Ni kibanza cari ciza ku Barundi, cari gicu gisigura ku Barundi ko kuva na kera narindi cari gihari. Kije kibanza cari Vatikano ku Barundi, cari Maka ku Barundi, no kuvuga ko cari kibanza c'Imana. Ndi yarakeneye kuja kurondera uwundi muntu amushikana ku Mana kandi ari mu kibanza c'Imana. Vyagenze gute bahite kwa Bikira Maria? Urumva ibintu by'ibyo byo kudusubiza inyuma, byo gushaka kudukoropa mu mutwe. Yego uno munsi usanga handitse ngo Lourdes. Lourdes naho mu Faransa agace gato ko mu Faransa bavuga ko Bikira Maria yari yerekeyeho abantu. Akora ko bashatse kukwereka ni kweri ki mvuze ico kintu kuri Rwagasore. Nk'umwana w'umwami yari kuvuga ati giye ko ngiye hariya ngiye kwambaza Imana, nta wundi muntu nza gutuma ku Mana. Mugabo kubera twari twigishijwe ko dutegereza kwambaza Bikira Maria dushikire ku Mana, umva nitugifise mu Kirundi ciza, nitugifise telefone n'Imana, turinda guca ku muntu kuvuga ni dufise cyane bava mu Gifaransa ngo connection, nitugifise connection n'Imana, nitugishikira Imana tutaciye ku wundi muntu. Niwumva ko ari ikindi kintu gikomeye. Aho shatse kwereka rero umuntu amaze kuguhindurira ukwemera kwawe abakubujije kwimvira. Kuvuga ikigero c'igimikono 1986 bakatolika baje bari mu bambere bakatolika batumye abarundi bahindura ivyumviro batangura kwambaza ivyo batayora bemera. Niba hari abantu bambere shubije inyuma iterambere ry'igihugu tubivugira ni abamissionari b'abakatolika. Ibyo ndabivuga kubera nzi neza ingene vyanditse. Sindiko ndabacyoza mugabo ndiko mvuga ukuri. Abamissionari b'abakatolika ukuri kurababaza. Mugabo ukuri no kukuvuga. Ndabivuze kubera iki? Nibo Pio Kanonika mu 1929 yafashe ingoma z'u Burundi harimo na Rukinzo aragiturira. Niwe zoro tuvuga Rukinzo. Oya Rukinzo yari nk'idrapo, yari ingoma igendanira umwami ikavuga umwami atanga ibikorwa igahagarara umwami ahagaritse ibikorwa. No kuvuga ko niyo yatanga umurindi w'akazi. Aha turi mu iterambere. Nico gituma ngo mvuga ivyo ibonera kuvuga ibindi.
rero kanonika n'umupadiri wo muri bamwe bavuga ngo abapadiri bera hari mu bukeye mbega guturira ingoma bisigurike abaturiye umuco akaranga kacu abaturiye ubuturiye n'igihugu kazi kahora gatanguzwa n'iyo ngoma by'abikorwa byose by'iterambere byotanguye bitangujwe n'iyo ngoma ingoma kandi tuvuga ko ari ingoma kuganza umuntu afite ingoma afite igihugu aturiye igihugu yego aturiye igihugu guhera icyo gihe acabuza umuganuro avuga ati murazi ko umuganuro muri bimwe umuganuro wo gukora kwari guhezagira imbuto acavuga ati imbuto muzohore muzizana muri mwishengero tuzozihezagira ivyo bisiguriye niyumva ko ubujuragije abantu bakwemera bwa bwenge bya bintu byose bo bashira imbere bikabaha kumbure ingoga n'ubukerebusi no kwitanga n'ibintu byose bishobora gutuma bashaka kwiterambere kanonika ariko arabizimya yego cyane nukuvuga rero nshatse kuvuga iki tumaze gushikira kwisubiza intaye yo kwikukira tumaze gushikira bwa bwigenge bwacu twari tutakiri abarundi n'uno munsi jewe ndivuze ndabona neza ko ntakiri umurundi wo kwa Ntare Rushatsi sinkiri umurundi wo kwa Mwezi kwa Ntare Rugamba cyangwa kwa Mutaga Mbikije kuko uno munsi iyo mbariye ngo nandike ibintu byinshi ndabyandika mu gifaransa nkajya kubindura mu kirundi wabanje mu gifaransa ntumva ko ntakiri umurundi tusige muri make twiyumvira mu gifaransa twiyumvira mu gifaransa uno munsi mu misi heze mu 2022 nari mfise ikiganiro ikiyago ahantu hama numva umenga noja kukikora nambaye urubega n'icumu abantu banyamiriye kure ngo ntuhirahire none wumva tukiri abarundi bakubuza umuco go gukumira kumbure iyo byambara bari kugukumira ntunahashike yego aho nshatse kubereka ko rero uno munsi turabarundi kwizina ni turabarundi muri kamere kacu kugira ngo rero iryo terambere rize abo wari kuravuga aho ushatse kuvuga Micombero Bagaza Buyoya umukuru w'igihugu nyakwigendera nkuru nziza kuko abandi ntitwobavuga mu iterambere kubera hari ingwano nitwa kugira ngo utere imbere ubanza kugarukana umuco ibikuranga bikugize umuntu akaranga niwo mushinge w'iterambere ni kubera iki ndabivuze ino wewe ini Bujumbura ujya amateke kangahe gake kubera iki sinuvuga ngo ko ndayabuze ariko usanga kenshi barayakubugije nta numwe yambuje gusanga mu muco canke mu muco nakuriyemo canke aho nabaye ni gake bayasuma oya nico ngomba ndakubwira namenyera uko barayakujije utabizi kuko bavuga ko uri amateke atabasirimutse ahubwo mu kutayasuma nisanze barambujije kuyafungura kubera umenga nibifungurwa atagaciro bifise bavuga ngo ni bifungurwa ngo vya ruguru by'abantu batifise uwo burajya umutsima w'uburo ego kangahe ini Bujumbura n'amateke ndayafunga ariko gake ego mugabo umuceri ibiraya kenshi gashoboka ni kenshi gashoboka mu manza ndazi ko uhora kuri manza ego ushira mu rwagwa kangahe urwagwa isongo gake kubera iki baratweretse ko ibyacu atakamaro bimaze rero iyo utabishiramwo ni ukuvuga ko abari mu bitoki batazokunguka abarimyi ntibagurirwa none iterambere rizoza hehe nshatse ndiko nderekana umuco n'iterambere ko ari ibintu bifatanye uno munsi ini Bujumbura kuko iyo ugiye mu bindi bihugu ndazi ko muhora mutembera mu bindi bihugu barakubwira bati ibifungurwa byo muri iki gihugu ni ibi ibifungurwa by'i Burundi ni ibi harabacu bavuga ngo imurikagurisha akabacho novuga bakandi mu gifaransa ngo exposition culturelle ugasanga barabizanye kuri iyo minsi gusa none
tugafungura ikijumbu cokeje cyangwa gitese mu mazi tugafungura kubona ibifungurwa byacu none kubona ibyo bifungurwa byacu bisigaye bibikwa ahantu bikaza rimwe mu mwaka cyangwa kabiri cyangwa gatatu mwumva tukira abarundi koko mbega ryaterambere turondera nk'abarundi tuzorironka rero aho mvuga nti umuco numushinge w'iterambere umuco nawo tukura kuri basokuru iyo umaze kubanka kuko turanka basokuru wavuga imbazo uti nikwiye kitwanka basokuru gira ko ushobora kuba usenga mu idini ry'abakatolika cyangwa mu baporoti mu idini ry'abakatolika cyane cyane iyo bariko baravuga igisabisho barashobora kuvuga ngo mweranda Yozefu dusabire mbega hajya mweranda gwa gasore niho dusabira canke ntare rushatsi canke mweranda ntare rushatsi niho dusabira none ni kubera kujya kuvuga umuntu atakuzi nawe utazi aho kuvuga uwawe bakamwita Yozefu izina y'abarengero numva ko tudakunda basokuru dufise rugamba dufise rushatsi numva ko ntidukunda basokuru twarabatereye imico yabo n'amazina yabo turayata ntivyahereye aho tubita imizimu abi wacu bashengeye tubita imizimu mugabo aba na papa Yohani Paulo wa kabiri ashengeye vuba numwiranda amwita umwirandi wabo no kwisi mugatwebwe mwezi gisabo yashengeye mu 1908 n'umuzimu aho umva tuzotera imbere koko iterambere idashingiye ku mico imico rero twahawe na basokuru twataye bizogutugora ko tera imbere kubera iki tuzoshaka gutera imbere nk'abanyamerika na karoro shatse gutanga ushatse gutera imbere nk'abanyamerika rero aca guha umuco wiwe uno munsi bamaze kubibona mu ntango z'umwaka aho papa yavuze ati muribuka ibyo yavuze sino bisubiramwo hanyuma abasenyeri bo muri Afrika bakihagarara ko bati ivyo bintu byo twemera ni kubera iki ujya muco n'uwabo ujya muco n'uwabo kumbure abatarabyibuka neza ni ibi byo guhuza ibitsina babisangiye umugabo n'umugabo umukobwa ku mukobwa nivyo bashaka kuzana mu bihugu bimwe byo Burayi barabizanye rero bifuza ko biza no muri Afrika na nyenyeri mukuru w'igihugu cyacu yaravuze ijambo avuga ati ivyo ntibishoboka ubu ni ngaha mu Burundi muri Uganda naho nyene yaravuze ko bidashoboka muri Tanzania mukuru w'igihugu cyaho aravuga ko bidashoboka n'abihebeye Imana ko muri bahano muri Afrika bamwe barahagurutse baravyamiriza none nyumva ko kubera dushaka gutera imbere nkabo baca batuzana n'umuco wabo kandi ngoma ndakubwire ko iwabo ubu biri mu byo bita guharanira agateka kazina muntu rero mu misiza nakoze mu misiza nko mu Buganda byamaze gushikayo mu Buganda nagakuru nshatse gutera Museveni yapfunze abantu bari bubakanye basanga ibitsina abagabo hanyuma bamusanga barekure acavuga ati jewe nimwambwira ko umwe muri bo yibungenze nzoheza ndabarekure nshatse kuvuga iki rero twebwe tubikoze tuzoba twubahirije agateka kazina muntu kabarengero duhonyanza agateka kazina muntu kabarundi bacu ntimwumva none ko dushatse gutera imbere nkabo tuca tuzana n'ibindi bintu by'akaranda aho rero naho nguma ndakwereka ko iterambere rifatira ku muco w'aho hantu ngoma ndabereka irindi terambere twari dufite mu Burundi abarundi bari bubahirije agateka k'umukenyezi ari nacyo gituma hari iterambere kubera iki Mukakarigenda yari umukenyezi bita inamukoma cyoto no kuvuga umukenyezi
ashinzwe ibijyanye n'umucanwa yari umukenyezi ngamuvuze ngo muka kajya tuzi ko ari ingoma yego nukuvuga yari umukenyezi ashinzwe gucungira kagenda kagenda ntiyashobora kuronka cyane kubakana n'undi mugabo oya kagenda nayo yaba yarihebeye kuko tuvuga ngo mubikira yihebeye Imana nawe yaba yihebeye iyo ngoma nukuvuga ko yihebeye Burundi kuko ingoma y'u Burundi yari ubutegetsi bw'u Burundi abarundi iyo batemera abakenyezi bari kuzeza amabanga iyo ngoma umukenyezi hanyuma abarundi ntibabimenyereye cyane reka ndabivuge bijyanye n'iterambere kuko ukumiye umukenyezi nta terambere rishoboka iyo umwami atanze agasubirirwa n'umwami akiri muto kuko kenshi baba bakiri bato nyina wiwe niwe yaca atwara igihugu gushika umwami yubaka urugo rwiwe agere mu bigero byo kubaka none twokabaye tugaya abakenyezi uwo mwemera ko atwara imyaka 5 imyaka 6 imyaka ingahe kuko yaca yitwa umugabekazi tumva icyo aricyo twari kwemera ko haba umugabekazi ntitwari gushobora guca dushiraho mukuru w'umwami kugira ngo abaramurera mukuru umva baca bashiraho umugabekazi akagaba akaba ari kaganza ivyo vyerekana ko abarundi twari duteye imbere mu kubahiriza agateka k'umukenyezi ariko ngaho ni mugiye cabami mugiye tutarabona abarengero rero baje bakatuzanira bibiliya ikinyiza umukenyezi twagiye dutangwa kubakumira guhera mu 1925 abakenyezi bose bari mu nzego baciye birukanwa burya bakunze kuvuga ngo hakumiriwe abahutu oya hakumiriwe abakenyezi cyane hakumiriwe abakenyezi n'abahutu n'abatwa kuko igihe bavuze bati abo twita abatutsi nibo bazoja mu nzego mbone iterambere baciye bavuga bati abo twabonye batoja mu nzego n'abahutu n'abakenyezi n'abatwa mugabo abantu bakunze kuvuga ngo n'abahutu gusa oya rero aho nshatse kuvuga iki ibintu biza bikumira umuco umwe na cyane ko mugabo abakenyezi nta terambere rihaba ariko ibyo ntivyazanywe n'abarundi byazanywe n'abarengero uno munsi kugira ngo ducunge umwanya umwete uno munsi kubera iki ibyo byose twabibonye bakabibona ko abarengero baje barabikora ariko umunyuma turisuzwe nayo kwikukira mu za Republika kubera iki batasubije kuzana wa muco wa kera abakenyezi babashiremwo abo bahutu bari bakumiriwe biturutse ku bazungu bakoroni basubire kujyaterambere na bamurindi ukomeza nta rero tuza kuraba uno munsi hoko gwiki uno munsi hakenewe ubucukuzi bwimbitse budufasha kuraba mbega barundi imbere y'umuzo w'abarengero bari bateye imbere gute mbega nibihe bimenyetso cyangwa nibihe bakora uno munsi twofatira ko kugira ngo dutere imbere aho cyabumva ko ngarutse hahandi baca bimvira ati mbega none abarundi kugira ngo bamenye ibuye riva mu mujumu iby'umujumu rivamo imbugita kugira ngo bamenye ibuye riva mu muringa kugira ngo bamenye ibuye ry'inzahabu babimenya gute bakacara mbega byari byiza yego byari byiza niba byari byiza cyangwa ati dukeneye rero no munsi ntidukeneye mwaraye mubonye ko batumye ko abazungu baza kuraba hariya imurehe mu Kirundo abarundi none turiye tugaruke kuri ibyo rero turaye tuti twabonye ajya mu jumu tukoreshe gute mbega inkono wowe ndazikurira ku masaha nameneka ndabizi neza ntwende kuri mbarira nakaraba ngo ndishe n'iminu mbega ko amasaha nameneka tuzi ko ava mu ibumba ni kubera iki twebwe amasaha nameneka tutoyikorera kubera ibumba turifise kandi twari tuzi kumva kuva kera ndiko ndakwereka ivyo bakera bakoresha hanyuma natwe turabe tuti mbega ko abarundi bacana umukomezwa n'umucano umuriro mbega twebwe uno munsi nitwokwikorera mu cangwa ntidusubire kujya kuwurangura n'iryo terambere rikubitiza agatima mpembero ugaca uvuga uti ibi turabikora ibi navyo ntitubikora hanyuma ukaraba uti mbega uno munsi
ntibibujijwe kuzana umuco wo hanze iyo ugufasha. Mbega uno munsi ko turondera impuzo tukaba dufise ibivumu, mbega twotera ibivumu vyinshi bigaca bikingira ibidukikije hama bigaca bivananwa n'impuzu tukadukora amahinguriro. Niryo terambere nshatse kuvuga. Mugabo uno munsi umuntu mu Burundi ateye imbere abuze ikintu cyo cyarakorewe Burundi ukuye kijya gishusho gusa gicafye hajya ni bibiri hariyo umuntu ariko mwiyeretsi ariko mugabo kiye ni gicapo gicafye kuki gicafye kuki gicafye kuki kintu cyavuye hanze usa ujye rubaho ari giti cyo mugabo Burundi bararubaza mugabo urabona ko ariko impuzu kumbure irangi kubaje mabara kumbure yashobora kuba yakorewe hanze mugabo kera twari dufise amarangi. Rero nshatse kuvuga iki dusubire twiva inyuma. Yivuze ngo kwiva inyuma no kwitangura. Turabe tuti mbega ibintu abakera bari bafise bishobora kudufasha gutera imbere nibiye. Umuco ukwemera. Umuco wo kwemera. Oya ubwa mbere umuco hama haze umuco wo kwemera. Kubera iki? Abarundi benshi barashobora kuba bizi abazungu bamaze kuza babwiye abarundi bati ntimusubire kuvuga Imana muvuge Mungu. Nicyo gituma uzobona umuntu avuze ngo uzoze kuba Mungu. Bijye byatanguranye n'igihumbi kimwe 1929 kuko bavuga bati aba barundi twabasanganye Imana. Rero iyo Mana yakora umwanya wose bakiyemera twebwe ntizopfa tubashoboye. Reka tubereke ko tubazaniye iyindi Mana yitwa Mungu. Murantu gatomi murashobora kutwakura kugira ngo mugire ico mushikirije ari intererano cyo mushaka kubaza muze kubaza no mutumire wacu ni kiganiro iterambere rusange tuturaganira kubijanye na kahise aho iterambere ryari rigeze muri kahise ariko twifuza ko kahise kutubera ikigwa tukakuramo isomo kugira ngo tuje mu iterambere twifuza muri kubu no muri kazoza. Murashobora kutwakura kuri 69 ubusa 75 ubusa 75 69 ubusa 75 ubusa 75 ariko tubwira ukuntu abakoroni cyangwa abazungu badukuyemo kwemera Imana batuzanira iyo bobo batubitiyemo bayita Mungu. Naho ngabonda bereke ko bijanye n'iterambere. Uno munsi dufungura iyo hageze gusangira. Dusangira iki? Dusangira kimuga singisangira. Dusangira umutsima udakorewe Burundi. Sivyo? Nuko hari igitega tugeze gusangira tubishire mu ecclesia mu ishengero dusangira ito bita Eucharistia. Eucharistia uri traziva. Dusangira umuvinyu. Abarundi kera barasangira muga basangira ugwagwa insongo inzoga y'ubuki impeke nukuvuga bifatene n'iterambere. Abarundi mbega uri kurabona nko muri Kiliziya Katolika basangira imisi yose ku munsi w'Imana. Ivyo bijye bintu basangira iya bikorwa mu Burundi umuntu abikora ntiyo batanga ikori yabateye imbere ntabateye imbere. Mwumvise ko bifatanye ukwemera gufatanye ni n'umuco amashapure n'ibindi mbega iyaba bikorerwa mu Burundi ibirezi ibihete iyaba bikorerwa mu Burundi numva ko bifatanye bifatanye no kwemera n'umuco wo kwemera. Ngoma ndakwereka ikindi ntimwabe mvuga gusa ngo abantu nze ngo ndikumvuga ba idini katolika. Uno munsi uravye amafaranga atangwa ngo aba Islamu baje gushengera hariya Imaka. Urazi amafaranga y'itike, urazi ivyo bafungurirayo. Mbega iyaba twashengera hariya Imugera. Abantu babarimye bakaronka ivyo bagaburira baba bacagurisha amahoteli akuzura ntiwumva ko ari terambere. Iyo ndiko ndavuga ivyo kwemera. Hanyuma nze kuba proti aho ndiko ndagira Katolika ure tujye kuba Katolika abarokore. Mbega urazi ko bajya abantu babuza iterambere. Uravye umwanya
bamara mu vyumba vy'amasengesho uravye umwanya bamara mu masengero birabuza iterambere kandundura simvuze ko ari abaporoti bose kandundura bakubwira ngo itunga ryawe uriziganye mu ijuru abona abanyina amashengero cyangwa abo abaporoti ivyo byo oya abaporoti kabisa ngo itunga ryawe uriziganye mu ijuru bisigura iki ngaho ntutera imbere ndabeshe none jiwa ufise biziganye mu ijuru kumbere ubihaboro n'abakene wifashe n'abandi ngo kuko ngaho inyenzi zizobijya bizane mu ishengero kuko ngaho inyenzi zizobijya ivyo niba ko bishanye n'iterambere bagacha bakubwira ngo aha ku isi turi iki turi ingenzi none wowe uteza imbere ahantu atari wawe atacu wazanye uzosubira kuko atacu wazanye uzosubira mwumvise ko kwemera kwavuye mu barengero nuko kwavuye hariya mu buseruko rimwe na rimwe guhushanye n'iterambere ry'abarundi cyane cyane kumbure muri Republika ya kabiri bagaza kwirukana amashengero yari yakoze neza oya ndi yakoze neza umuti ni kwaro kubirukana kwaro kubabwira bakasenga bakurikije umuco w'ikirundi ubu vyanse akaba ari we yankigwa kubandanya jene ari jene ko nayo kubikora ugende uno munsi urabe umunsi uzoronka akaryo ugatembera muri ibyo bihugu by'abaseruko aho nshatse kuvuga ibihugu nk'ubuhindi ibihugu nka vya Bangladesh ibihugu nka Vietnam ibihugu nka Bushinwa n'Ubuyapani nabo Indonesia iyo mico ni ibihugu biriko biratera imbere cyane ivyo bita mu gifaransa ngo pays émergent ni kubera iki ugiye kwihweza ni bihugu vyanse amadini y'abaporoti n'abakatolika n'aba islamu usanga y'abantu ni bake bafise ingene basenga imana yabo nirata ko ngaho ntabeshe uzurabe ingene biko biratera imbere ntaho bigereranye n'ibihugu byo muri Afrika kuko ibihugu byo muri Afrika vyaremeye ingene bemeye imana bivanye n'imico y'ababazaniye iyo mana bemera ivyo nibice bidutuma tudatera imbere je nkavuga nti kugira ngo dutere imbere dusubire mu mico yacu yose ntiyari myiza oya tuyisubiremo tubanze tuyimenye hama tuvuge tuti umuco utegerezwa kugaruka ubu nawe reka tuwureke tuwusubirize n'abazungu canka abarabu canka iki gutyo dutere imbere atari uko jewe sindi cyaki igihuna iterambere zo tugora tukiri abashyitsi ngaha ku isi ubutunzi bwacu bukiri mu ijuru ubutunzi bwacu tugumije ngaha ku isi tuzobutwara mu ijuru cyangwa tuzobusiga ngaha atari ubw'iwacu yego tucubaka icyo nagishimikako tucubaka amashengero ateye imbere cyane tukananirwa no kubaka amashuri n'amavuriro n'amabarabara muri sanzwe ingomero igikorwa cya mbere cyari gikwiye gukorwa no kubaka ishuri ryiza gose hanyuma abo bize amashuri meza cyane bakazohitamo bakaca bavuga ati ubu rero dukeneye urushengero rwiza mugabo ukajya kubaka urushengero rwiza cyane rutwaye amahera atagenda atanyungu y'ubuzima izovamwo abarushengeramo atakazi batazohembwa ku kwezi ego nukuri hari ikibazo gikomeye rero nshatse kuvuga twemere nk'abarundi ntitwemere nk'abarengero cyangwa nk'abaseruko mugabo twemere nk'abarundi umuntu atokwemera imana azoba igipfamutima mugabo imana y'abarundi yemera imico n'imigenzo tugarukane kuya twacukuye tugarukana ibintu biduteza imbere vy'ingaburo ega nivyo dukwiye guteza imbere uno munsi ibifungurwa cyane ego ibifungurwa vy'ingaburo si ibifungurwa gusa n'ivyatsi uno munsi hari ivyatsi duhonya imboga hariho ibintu y'amashengero nako ari amwe si yose babuza abantu gufungura ibi n'ibinini jewe aho nakuriye bumvise umuntu yavuga uti umuti umwana baca banga yagiye mu bapfumu yagiye mu barozi bagacamukira ibihano ariko ni yangaburo tuba dukeneye
rero tugarukana agaciro wivuga iti mubirizi kisirangugwe bakuvati uyu muntu umuravumba yaunyoye namakosa namusubira baraguca mu insengero cyane gose mu masegonde nka make mu ijambo rimwe uburundi muri aho tuhagaze uno munsi ubona turiko turaja canke turi mu iterambere mu vyimviro turiko turabirota ni naco gituma umukuru w'igihugu yaduhaye imbona kazoza mu gifaransa bayita vision vision nayo mu kirundi nyangumva ko turacyari ko turabirota turabyifuza kubibona hariya tubibona mu ndoto rero hakenewe iki ni ntambwe ikomeye cyane ko turiko turabirota kuko twamaze kubona ko dukenye burya rero ujya gukingwara arayirata kubona ko twamaze kubona ko dukenye tukajya tuvuga tuti dukeneye ko mu myaka 16 no kuva mu 2040 igihugu kizoba ari igihugu gitanguye kwifata kiko kiatera imbere hama mu myaka wongeye ko imyaka 36 kizoba igihugu giteye imbere no kuvuga ko aho turi uno munsi ntiduteye imbere twamaze kubibona tumaze kubibona iyo ntambwira komeye cyane rero hasigaye kurabiki no kuvuga uti mbega kugira ngo nshike mu 2040 cyangwa mu 2060 ndahagenda n'amaguru ndahagenda n'indege ndahagenda n'urutaro umuvuduko ndahagenda n'ikinga ndahagenda n'ikimanagara cyangwa kinga gigiti ni twebwe rero cyadutora mbega tuhagenda gute tuhashika gute ivyo bintu tutaravyimvira ntidushobora gutera imbere ndabereka akaroro ka mbere mbega umunsi dukoresha umwanya ungana iki kuko turatonda saa moya tugakora umwanya tumara turiko turaba telefone umwanya tumara turiko turaba amarezo sosiyo aho kwiyumvira tutazi gukoresha umwanya nico nshimikiyeko nizopfa duteye imbere Aloise Batungwa nayo tugushimire cyane kuri no byumviyo nterano wadukuye muri kahise tuzana mu ntara za Republika utatuzanye no muri kubu uti turahabona turahifuza tumaze kubona ko hari cyo dukeneye tudafise uno munsi rero ndi gukoresha umwanya igihe tuhagende gute kugira ngo dushike mu iterambere tugushimiye cyane ko nawitavye uno butumire bwacu nije nabashimiye ko mampaye kino gikwiza amajwi kugira ngo shoye kuganira n'abariko barabumviriza bari na Patrick Page niyo nkuru miganiro iterambere rusange hano kuri radio Irebe FM tuzosubire kubana namwe kuwa kabiri nkaho tutanguriye mu kiganiro kindi nkeke mugira ibihe byiza ibindi biganiro bya radio Irebe FM birabandanya